Uganda oye! Your Excellency, President. Aha ni ku kibuga c'indege ca Entebbe muri Uganda aho President Evariste Ndayishimiye asanzwe narongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yakigwa mu birori byo kurahira kwa President Yoweri Kaguta Museveni kuri manda yiwe igirindwi. Ibi ni birori byari vyitabiriwe n'abategetsi benshi batandukanye aho mu bahawe amajambo na President Ndayishimiye yashikirije ijambo ryo gukeza mugenzi we President Museveni, ijambo yashikirije mu rurimi rw'icongereza. Your Excellency, President Yoweri Kaguta Museveni, President of Republic of Uganda. Nyeni cyubahiro President Yoweri Kaguta Museveni, President wa Republika ya Uganda. Banyakubahwa bakuru b'ibihugu n'amareta, bashitsi batandukanye, namwe banya-Uganda. Wariyorcha. It is a profound honor and a singular joy for me. Niteka rikomeye cyane n'umunezero udasanzwe kuri jewe kuba mpagaze imbere yanyu kuri uno munsi ukomeye cyane mu mateka ya Republika ya Uganda. Great day in the history of the Republic of Uganda. Beyond the beginning of a new presidential mandate, your election, Your Excellency President Museveni, stands as a powerful affirmation. Uretse gutangura ikindi kiringo gishasha, gutogwa kwawe nyene cyubahiro President ni kimenyetso gikomeye c'amahoro arama, umutekano hamwe no gukomera kw'inzego za leta ya Uganda, inzego yagiye yubaka mu myaka iheze. Your Excellency, your renewed mandate comes at a defining moment for our beloved Africa. Nyeni cyubahiro, iki kiringo gishasha utanguye kije mu gihe gikomeye cyane ku mugabane wacu wa Afrika. Uje kandi kubandandiriza ku byari byarashitsweko ndetse no kurushirizaho mu guteza imbere igihugu cawe, igihugu kigana mu nzira y'ubukire n'iterambere rirama. Warerekanye gukunda igihugu kwawe, warerekanye kandi ubutwari hamwe no kwiyemeza kudahinduka mu nzira wihaye yo guteza imbere Afrika yose. To the progress of Africa as a whole. Your Excellency, we have followed with admiration the remarkable transformation Uganda. Twarakurikiranye no gutangara kwinshi iterambere rikomeye Uganda yageze ko ku buyobozi bwawe. Muri ivyo bihe wari umuyobozi, igihugu cawe cageze ku iterambere rikomeye mu bijanye n'umutekano, ubumwe bw'abanya-Uganda hamwe n'iterambere ry'ubutunzi rifatiye ku ma investissement strategique mwagiye mukora, uguteza imbere ibikorwa remezo hamwe n'imigambi rashi yo kugwanya ubukene no guteza imbere imibereho myiza y'abanyagihugu. Strategic investment in infrastructure and policies aimed at reducing poverty and improving livelihoods. Uganda has steadily positioned itself among the continent's most promising. Uganda ni igihugu gikomeza kwigaragaza mu bihugu biriko biratera imbere cyane kuri uyu mugabane wacu wa Afrika. Nyeni cyubahiro, muri aka kanya ndipfuza kugushimira cyane ku ruhara rwawe rukomeye wagize mu gusubiza hamwe no gutsimbataza amahoro mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu bihe bigoye twagiye turacamwo, ubuyobozi bwawe, ubwenge bwawe n'ubwitonzi byagize uruhara rukomeye mu gushigikira ibiganiro, ubwiyunge n'ituze mu gihugu canje. Abarundi rero bazokwama bibuka kandi bashima ingufu zawe mu gushigikira amahoro atari mu gihugu cacu gusa ahubwo no mu karere k'ibiyaga binini. Tireless efforts in favor of peace not only within our borders but throughout the Great Lake region. Also in our region you are mu karere kacu ufatwa nk'inararibonye, umuyobozi akomeye kandi yubashwe. Impanuro zawe
ziguma zifasha mu migambi yo kugarukana amahoro, ubumwe no gufashanya hagati y'ibihugu byacu. Peace, unity and cooperation among our nations. That is why, on behalf of the people of Burundi, nico gituma nyizina ry'abarundi eka n'abandi bose bungukiye mu iterambere n'umutekano wa Uganda, ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima igihugu ca Uganda, ndanakengurukira nawe we vy'umwihariko. Mu gusozera ndakeje abanya-Uganda ku cizere kitagabanije bongeye kukugirira. Nizigiye ko iki kiringo gishasha kizozana iterambere rirusha niri mwariko hamwe n'amahirwe adasanzwe ku muryango w'Abagande. I hope that this new mandate will usher in even greater prosperity and opportunity to every Ugandan family. May your wisdom, dear brother President, ubwenge n'ubwitonzi bwawe mwene wacu Perezida Museveni nibukomeze kumurikira ibiganiro byo ku mugabane wacu wa Afrika. Imigenderanire n'ubufatanye hagati ya Uganda n'ibindi bihugu bya Afrika iguma ikomera cyane kurushaho. grow over stronger. May Almighty God bless our great Africa continent. May God bless Uganda. Imana ihezagira umugabane wacu wa Afrika. Imana ihezagire Uganda n'abanyagihugu bayo b'intwari. Murakoze cyane. Museveni ari mu baperezida batwaye imyaka myinshi ku isi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1986 nta numwe yigeze amukoreramwo. Imyaka 40 narangiye ari wari perezida w'iki gihugu ca Uganda. Mu myaka yiwe 81 nta numwe akeneye kumva avuga ko ashaje, ndetse hari n'igihe acisha amagakora amapompaje kugira yerekane ko aba bamubwira ko ashaje bamwihendako. Nubwo Uganda ari igihugu kigendera kuri demokrasi, Perezida Museveni yamye atungwa gatoke ko atorohereza abo batavuga rumwe, na cyane cyane Robert Kyagulanyi Ssentamu azwi ku izina rya Bobi Wine. Museveni niyumva umuntu amubwira gutanga ubutegetsi ngo abandi ati mwe ni hehe mwabonye umuntu atera umurima w'ibitoke hanyuma hagera gusarura ngo vamwe hazo yundi. Kugira rutahure neza uyu murimo wa Perezida Museveni, reka ngo subize inyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1986. Hari mu kwezi kwa mbere igenekerezo rya 2026 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1986. Uwo munsi Yoweri Kaguta Museveni yafashe ubutegetsi ibyabanjijwe n'intambara yari ikaze, aho muhari National Resistance Army wagwanye ubutegetsi bwa Tito Okello. Iki gihe Museveni yari afise imyaka 41. Amaze kugera ku butegetsi yiyemeje kugarukana amahoro, iterambere n'intwari ibereye ishimikiye kuri demokrasi, bitandukanye n'intwaro z'igikenye z'abategetsi bamubanjirije nka Idi Amin na Milton Obote. Ku butegetsi bwiwe mu minsi ya mbere yateje imbere inganda, imigwi yateze umutekano muke muri Uganda yarayitujije yose irazima. Museveni yateje imbere igihugu, yubaka amabarabara, ibihugu by'uburengero biramushimagiza ndetse bimutanga kwa karorero modeli ibindi bihugu vya Afrika vyategerezwa kugendera ko muri iyo myaka. Museveni yubatse igisirikare ku buryo bw'uko banafasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu byari biyakenye nka Somalia, Sudani y'Epfo, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ahandi. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 Uganda yahinduye ibwirizwa shingiro maze hakugwaho ibiringo kanaka umukuru w'igihugu atashobora kurenza. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 hakuweho itegeko ryavuga ko perezida adashobora kuyitoza mu gihe harenze imyaka 75. Ico gihe Museveni yari afite imyaka 76. Kugira akomeze kuyobora Uganda hahinduwe rino tegeko maze abayemerewe kuyongeza ikindi kiringo. Ibi byateje intambara mu nama nshinga amateka, aho batangiye kugwana bafatana mu mashati, abajeje umutekano baza gutabara. Isasagiye inama y'uwo munsi rirahagarikwa
ariko itegeko ribandanye kuri kwami. Amategeko yose rero yashobora kubangamira Museveni yose yaravanyweho hashigwa yamworohereza. Ngaho inzego zose z'igihugu zategeza gukorera ku itegeko rya Museveni, guhera ku gisirikare, ubutungane, umugwi w'igihugu jeje gutegura amatora, bose bategeza gukorera mu nyungu za Museveni n'umugambwe wiwe.